Ku munsi wa kabiri igerekerezo rya 30 Myandagaro, umuforoma yitwa Adele n'umukenyezi wiwe Bucumi Roza asanzwe nawe nyene ari umuforomakazi bari bateramanye n'abandi baforoma bagenzi babo hamwe n'abigisha baho mu Kayogoro ku bunywero buri mu gacimbiri ka Mitabataba umutumba wa Butare. Isoko ryaca mu Kayogoro rimenyesha ko ico gihe hari nk'isaha 11 z'umugoroba bariko bivuna kanyota banakumburukanya, ubona ko batari bakibonana nkuko vyahora kuva aho bamwe bahinduriwe akazi bakaja gukorera ahandi. Iryo soko nyene ribandanya rimenyesha ko haheze umwanya muto cyane batanguye gufungura bagiye babona imbonera kuri zirenga 10 zibashwayemwo zirabakikuza zerekejwe n'inyamiramabi yaho mu Kayogoro yitwa Nyandwi hamwe n'abapolisi bayigendanira. Iyo nyamiramabi yaciye imenyesha baraho ko irondera umuntu yitwa Adele inamusaba kuva mu bandi. Abaraho babibonye bakaba baciye bagira ubwoba, narigizo mbonera kure zaciye zitangura kubaka amatelefone ngendanwa bari bafise, zigeze kuri uyo muforoma n'umukenyezi wiwe zica zibahuka amakofe ndetse zinabakura mu bandi zigenda zirababuruta hasi gushika mwibarabara aho zaciye zitangura kubakubagurira. Ico gihe isoko ryaca mu Kayogoro rimenyesha ko iyo nyamiramabi yari hagarariye ico gikorwa yaciye yigira nko ku metero 50 zahari ko hakubagurirwa abo baforoma. Igipolisi kirorera umwe mu banyagihugu yari kararengana niwe yahavuye hamagara musitanteri wa komine Kayogoro Antoine Ndayiragije amusaba gutabariza abanyagihugu arongoye bariko barakubagurwa, ariko uyo mutware nkuko amasoko yacu bimenyesha akaba ngo ataco yigeze afasha atari kuvuga ko agiye kubitohoza. Mu nyuma hahavuye hitabazwa umushinga amateka za Shemisago asanzwe narongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Kayogoro, nawe bishura ko ivyo uyo munyagihugu apfana musitanteri atavyinjiramo kubera ko bitamuraba. Hagati aho umuforoma Adele yari yamaze kurizwa imoto y'iyo nyamiramabi acajanwa ubutarariye mu gasho ka komisariya ya Kayogoro. Amakuru yepe yaronse abandanya amenyesha ko n'imoto y'iyo muforoma nayo nyene yafashwe ikajanwa n'imbonera kuri yitwa Asmani aho nyene kuri komisariya. Umuforoma Adele amaze gushikanwa mu gasho ka komisariya ya Kayogoro ngo yahavuye abaza inyamiramabi mupfunzi c'imwagiriza naye mwishura ko yahawe itegeko na musitanteri kandi ko izomwumviriza bukeye ari uko uyo mutwara hashitse. Muri uyo mwanya umukenyezi wa Adele yari yamaze gushika ku muhani we acatangura gutabaza inzego zose zishoboka kuva mu mugambwe gushika mu butungane atangiriza kugira ngo umunega wiwe ntagirirwe nabi. Nyuma y'isaha ashikanywe mu gasho ka komisariya ya Kayogoro, umuforoma Adele ngo yahavuye abwirwa niyo nyamiramabi ko ihawe itegeko ryo kumurekura kubera ko basanze uwo barondera atari we, nawe bimutera amakenga kuko yatinya kugandagurirwa mu nzira nariya kuva ashikanwa muri ako gasho atahanu na hamwe yari yigeze yandikwa. Mu nyuma nkuko amasoko ya RPI Makamba bimenyesha, Adele yahavuye ari kugwa anahabwa abapolisi bamuherekeza gushika ku muhani we. Iryo tegeko rikaba ryoba ryatanzwe n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Makamba. Ico gihe yashika muhiriwe hari nk'isaha 2 z'ijoro zirenga, akaba yari yayoberanye kubera ko yari akivyimvye aho yakubiswe anakira imbere mu mpuzu bamuvundagajemwo yambaye. Bukeye bwaho nkuko amasoko yacu abandanya bimenyesha, umuforoma Adele yahavuye aja kwitwarira uyo mutware yamugomoreye kizombonera kure ngo zimukubagure akongera akanamufungisha ataca hamwagiriza. Ariko gushika ubu yaba musitanteri Antoine Ndayiragije yabizombonera kure nta numwe arigera akomwa. Ari nako umuforoma Adele n'umuryango wiwe basaba gukingirwa umutekano kuko babona ku mwanya wari wo wose bashobora kugirirwa nabi harimo no kwicwa. Tubibutse ko umuforoma Adele yahinduriwe akazi mu gihe umukenyezi wiwe Roza Bucumi yahagaritswe mu kazi kiringo c'amezi 3 biturutse ku burongoye komine Kayogoro yabaremetse ntibishushe. Ivyagirije ariko vyahavuye bigaragara ko atafatiro vyari bifise. None uyo mutwara asuzugura inzego kuva hasi gushika kwisonga yoba afise ingufu zihe zimutuma yubahuka guta mu ruduba taco yinona umukuru w'igihugu mu kumuha ivyegeranyo vy'ibinyoma. Ni mu makuru yacu yo hanyuma.